Kirundo tubonye hamwe hari ubutare ukazibona warabijenje ntuze niwashavuye ko bugunduwe warabijenje wenyene niwashavuye ko bugunduwe abesha bene igihugu vrema ukuri kuri gaho umuntu muri obeme baza ministre ntibamwandikiye ikete atazi demande d'explication kuri urya mugabo urya yanyeretse urya butarati ngo nkwereka Burundi buzotungira ministre nta soni ibi bintu wagize ateka ati je ntuzi ko nari haza umuntu w'umugabo ashobora gusinyira peo utabizi frema wumva ko mu mutwe nk'uwo yasinye ngo uwinzeye Abraham peo umva niwe yanditse iyo kete afete peo jewe SP kivira hajya regera mu pfano wabashikira ganje nta bantu bagira burya abantu benshi bapfuye bagenda muba bakabona n'abantu naho sabantu mubaze umushikiranganje wa commerce nibarita akabazo kamwe gusa nabagirije konseri mora nabagirije ikibazo ni mbe ubushikiranganje ubu nk'ubu direction générale du commerce twoyifuta mu Burundi tuba duhovye iki iriko bushikiranganje no kubushikiranganje vuga nk'ubu bushikiranganje tubufuse mu Burundi tuba duhovye iki cyangwa mpambaza none nk'ubu wofuta ministère de l'agriculture de l'élevage agasigara mushikiranganje gusa abadeje bagaca aba BPA twohombiye agaca mu coordinateur wa BPA gusa mugaje cyangwa murumva mu gihugu ngo ni Fox koma oya none tuvuze tuti turafusa umushikiranganje bw'uburinzi n'ubworozi hasigaye ministre wenyene aba directeur nama province twohombiye kugira uvuye ko twohomba nuko hariho privari wazana none abantu nifumbire abarimyi bayibura ugasanga ntangorane bafise mu bushikiranganje uco tuvuga ngo niki rero imbere yuko muzo kwidodomba banza murabe esprit d'office tubanze kuri esprit ndakunda kwaruka vrema hajya bavago cyane mutaba cyane kabisa je ndakunda umuntu mbona abona imbere harateye igihe bavuga ngo je mpikiye ribe intumbarire kayizariya ati twe duhiye gusa ivyo biye ntavyo dukeneye jerekana ku mufuko na urafise none wowe worira kutagira igitoro udashobora kuvoya cyane ubwirike no kwidoga kwatagitoro kihari utari capable de voyage umuntu ari capable de voyage n'a pas d'argent il a de l'argent twebwe rero conscience buramatari mukayanza arakubwira business plan ya province mukayanza ashobora bati tugira twubaka inzu muraraba ijya province nibaza kwibaza gute amahera ijana ku kwezi umuntu akitagira amahera ijana ku kwezi genda murabe ijya building nese kijya umunyakaza wese agera ataze ko ijana ku kwezi nabonye kiva hajya nababwira ngo atanu muri diaspora abarundi bose bari muri diaspora botanga 5 francs par mois $5 muraba mugabe yo conscience umenga izoseke bufumuzita kubera igihugu ntiwumva namba nk'ubu uza wumva muri ministère des Infrastructures nitwe dutegerezwa kuvyubaka ntibashaka kwiyumvira ko abarundi bacubatse ari iki gihugu ubu hanihuri muri ubu hajena bariko ndababwira mwebwe ubu hasimwe muzokubaka ifo ferefeye nani gufata uti ubu tuzokubakisha imiliyaridi 20 ntanzo nimwe irige
ntushobora kubaka inzu imwe imiliyaridi 20 ku mwaka ngo uyakoreshe ari inzu imwe jamwe. Uravuga uti imiliyaridi 20 au maximum inzu imwe mu mwaka ntishobora kurenza 3 miliyari. Nawe ntari umufundi ndubakisha nanje barubaki wanje nkababona. Nukuvuga yuko ufite 20 urashobora kugira inzu zine amabuilding ane umwaka ukavuga uti ndahejeje shingezeja mu mwaka ukurikira zikazokuzura rimwe kuko nta nzu none yetaje netwirindira amezi sindo mufundi none ngabo idari nturirindira simisi 20 none yamahero muri kurayubakisha ntaba yicaye aba yicaye no kuvuga nta planification tiko turagira cyenko yaba sinzi ko mushaka ibintu byose ari neva zo bikora mugace nk'ubu numvise none twoca dufata ko plan mwazejeje murazifise muri bo buhagaze byose twarahejeje byose aho hamagara wo muri diaspora uti akirubaka leta ikikomere kamajaye ni komere mugandazi ko bidashoboka jewe wanje birashoboka mugandazi ko bishoboka ni babikore ndani necho dukeneye twarahejeje amayitide yose ari ngaho mugabo kugira nk'ubu bemere kurekura bati natwe turyehe turacaza kuvuga njya nkwangahe muze murabe les fonctionnaires imbere yuko biyumvirira igihugu bahera mu nda yabo abonye ndayiwe atakironkako aca siba ku kazi ibyo kandi rero bibabwiye hajya je n'abagendereje bose no munsi muri presidence batangiye gukora mugabo murabaza bitutsi nabatutsi kugira batangure gukora yewe umukose yananirwa kugira analize ikintu uraze kugira batangure gukora yazabona nanditse ko nti note n'umwana muri 6e primaire yo ikora akabona ngo vide de sens none nk'umuntu inshuro zitanu kumwe mvuga uti iyi note n'umwana yiga muri primaire yo ikora hataki kosora kuko nasanze ingorane zihagaze kuri education twakoze. Yenda vizo umwana yigeze ko nkritika papa nawe kweli ntavyo wumvura hawe ndi nawe ubwege se bwishi cyane kabisa ntigute ngo mbe burya ngo umwana ngo yize gushika gaheza imanite ati leta uraza amahera ibimaze kumutangira iganagana urabona umwana waje ariko arabwira ngo burya uraza amahera leta ibimaze kumutangira iganagana nisimake guhungu ati none ati mbwira ingene umwana mushobora kumustopa muti kuva ubutaha muhira turahevye ivyo twakwemvesesheje ngo byose nivyo bivuze ko yereye aca mwita ikibazo ngira kabiri ngo mbe burya nk'umwana ngo se na nyina baraye baragwana ngo agaca akora exetejo ngo yitora urumva umwana w'umuhungu y'imfura yaje ati bwiza ukuri ati nk'umwana se na nyina baraye baragwana ejo hari exeta agacha gukora exeta yo yitora kumbura dushashara gushika ati burya nimwofuma mufata ati burya murazi umutwe w'umuntu ati none ntushobora kuba uwa mbere muri 5e ugacuba uwa 20 muri 6e cyane ukaba uwa 10e wa gatanu ugacuba uwa mbere wa gatandatu ati ni kubera iki basi mutofata bakora exeta ati mugafata muti haraborete izofata en charge na ya manota dufatiye katabandi mukabari kakipfira naye ati buryo yazi kushobora gusaga hari umuntu mwataye mugasanga we yari incambwe gikomeye cyane izo boke ati mugabo leta murahifite amahera yose mwashinze acambwira ati je burya ndiko ndakugirira note ari mwaka kabiri muri kaminuza erega iyo note arayinkorera yayikoze kabisa note d'analyse ya système éducatif mu Burundi aho duhombera kwa igihugu gihombera arabifite uyu mwana arambwiye ikintu gikomeye cyadondera mu professeur d'université ndabira iginote sha arayiraba asagira imwe intelligence ikomeye acavuga ati
umuhungu wawe munzanire twiyagire. Uno munsi bariko bakora bavuga ati twe tugira tubereke wa mu professor university ati turiko turandika twe n'ujya muhungu wawe aho igihugu cyaho be n'ingene ibintu byohinduka kuri system educative. Kubera iki nta muntu numwe none ahantu uzawumva ngo reka nje kwigira ubwarimu umuntu yigira hamwe se no matokwigisha. None kwigisha si ubuhinga ufise wigisha abandi. None umwarimu kwigira ubwarimu ba wigisha iki ngo ube umufonctionnaire gusa. Erega ngahora zishone ko nabwiye igihugu yakidemare habanza resources zimene niyo nimero resources none atawubikora byo kwikora udafise leadership imbere yawe mujahe kumwa cacaha uwundaha nta hamwe muja nuva resources zimene tubaze dutravaye. Wowe umurundi uri hanze wumva uti igihugu canje sishobora kwemera ko kiguba cyitwa igihugu cya mbere gikenya ukabibuka mugenda kubwira Jesse sishobora kwemera ko mukenya. Je rero mpora niyumvira ndavye ingene mbangikanya amabanga y'umukuru w'igihugu no gukora ivy'iwanje kandi singira eshekeka numva ntegereza kubona ko mu muryango wanje ndiho kandi n'igihugu gikorera kuko igihugu itembagaye n'ivyo tuze ni zero. Benshi mwagiye muhunze urazi nk'ikintu kinezero no munsi iyo mbonye ko umurundi yitwa umurundi ndabwe mfingira kanyamara kuko bwa mbere nkeneye resources zimene resources zimene y'igihugu niyo nimero 1 najye bazokuhenda nta muntu no atari incabwenge. Ingorane nubwo bwenge bwawe ingene ubishiramwo ubumenyi ubuhinga uzokoresha kuko mbere abo mbona bitungiye je namwe nda erega byinshi niko tutabikomprena. Burya murazi ko ari umuntu wobaza icyo akora agacabwira ngo je umusumissionnaire ngo profession yawe ndi umusumissionnaire. Burya mwibaza abagwiza atunga bo mubona mu Burundi buvuga ngo barafisa amahera urazi ko ari abafonctionnaire bose n'abafonctionnaire bose batunzwe n'igihe cya leta. Je ni mwanyere ku muntu mugabo ngo mpaka ngisoko ya leta ngamuharamuza murankurikirana iyo ndiko nabwira abantu iyumvire wewe uganije isoko y'imiliyaridi 5 inyungu urose bagaca kwaka kwikori avuye mu kiga cya leta bagaca utaga kwikori korajya amahera yavuye muri mu kiga cya leta baguhevye kubera wewe watanze ikori rinini kubera ya mahera yavuye mu kiga yari menshi ukaza wumva ngo rosete ngo mugwiza atunga wa mbere ngo mutaga kori wa mbere ngo ni urya nahera nari mwigeza kare yose yavuye mu kiga cya leta baka leta yatanze menshi ukuye ko makera yisubije igavuga ngo rero rosete frame bagacandika ngo croissance. Je nkubu nama nibaza bijya bintu bavuga ngo Burundi ngo croissance kwa mugaceka cyo kubwira yuko iwanje nagize croissance icyo nari ndiko nasoro mu biraya byanje none byari biriho mwaka uheze hoya nungutse nararemye itunga mbwira ingene utaremye itunga ushaka kwitwa umugwiza atunga urumugwiza atunga wa gufata wagenda kugurira ibiharage ababirimwe ugaca ubifurunisa mu gisoda hanyuma ugaca utaga kwikori ngo ni urumugwiza atunga wahe no tubaze tugira iyo conscience ntakindi ashemwe nzorwana ubwo ndabigishe gushikaho jewe muzovyumva. Jewe sishobora kumva ingene je noja no kurya ijya saa sita. Je sishobora kumva ingene novuga ngo ndahevye ngira nje gufungura ngo ndahagaritsa akazi. Ntavyo numva. Je ntavyo numva. Ni nabashonje kuvuga uti nzanira kamwa ngaho canza nzanira akaji ukagumukora bigutwaye iki. Mugu umuntu agataha muhira. Samuel yarampaye nawe cigwa. Eje urumva bo ndagenda kandi abantu ndabumviriza
urya Samuel urya ryari mu ndwi iheze yampaye icigwa kimwe ati je sintegera umuntu w'umugabo akora amasaha 8 ku munsi agaca yitahira cyo wimvira mu masaha 28 ugakora amasaha 8 ngo nagateha akazi na muntu sha utakaza amasaha 16 par jour twotera imbere gute mugunda na saa 9:30 yiruka agiye wavuga nonagiye kuri kontwari ngo barasize ngo barantanze ngo umenya abanaka bashitse ukagenda uranyoye izo nzoga nayo mabrochette hageze hari kibabaje rero nataje ugiye kujya basi natagiye kujya ama 16 tutari kwa yajya mabikunda pourtant iyo conscience niyo dukeneye abantu bumva gukora ari aba patriote mugabo abandi ntibabibona yavuze akantu ngo nimudufashe gufasha igihugu icyo niyo yari mission des fonctionnaires de l'État gufasha bene igihugu gufasha igihugu mugabo ntabyo tumva kabisa urabona ikawa none twese ntitwavuga ngo niyo yozana amadevize menshi so ducungiye muga nimwiyumvire umuntu akagira isoko yo kugura ifumbire yo gushira mu kawa iyo fumbire akagenda akayishira muri stock gushika ibore igatagarane atayitanze kandi muhuye ngo ndakunda igihugu none se yajya muri odeka ifumbire neza leta yabuze irabora neza iri mu mastoke yabo hari umuntu yanyandikiye message munsi umwe ati naho mwakwiye igihano cyo gupfa bari ibyaha bimwe ngo mwamukwiye kugaruka igihano cyo gupfa ngo none umuntu yabwiye ko nyene ngo none nk'umuntu yisha abantu amase ngo yisha abantu amase ngo none uwo muntu umumva kwiye kubaho umupfunge abo nyene yishe nibo bamugaburiye agumarya umupolisi acuza gasho ahembwa nabo nyene yishe ukiyumvira murabona dutuze tuti aba fonctionnaire fictif bose tugira tuhige ukazona nk'umuntu aciye aturira logiciel irumva arabonye ko atazosubira kwiba ati bipfuma bipfa byose kandi no Murundi muhuye ni costume ya ndakunda Burundi jewe agakritika abandi ngo hari abantu ngorane ngo hari abantu badakunda igihugu nawe ni wenyine kajya rero ni akanya hamwe bwe mwabonye mubona ibindi bihugu ingene bakora byarege barabibwira nkumva ntege ingorane mfise abantu badakunda igihugu ubwo umuntu azokuba yicaye gutya hamwe nk'abari abajene bariko barakora ibintu iyo mbonye abajene beshi murabona ubu ni Bujumbura abajene bariko baraduka gukora imigambi ruguru bava mu gisagara kera twava ngo izode rirara twarafyika mu ishuri yuko ari ngorane none ubu ni ari izode ribene abajene vraiment bariko barabona imbere muzora baroduze sha abajene b'Ubujumbura ivyo bakora muzotangara haje roduze niho Bujumbura nzogenda muri meri nzogendera abajene bakora utuntu bazi kurema itunga bariho haje mu gisagara oya murabaza ntuze ujya mu comedy mutima ariko mu kaza hembwa prudamiri haje nigiriye kurima aca ridugira kurima Samedi none uramubuza kugira comedy ziwe arayaca Samedi kumisi imirimo afite yagiye kurima ni ikintu gikomeye twebwe rero tubaze tugira conscience nk'abarundi umutahe nasanze tuwufise jewe ndavye ubutare dufise muri Burundi murazi ko atanu namwe atari ubutare nta professor n'ibitari ubutare naricaye neza ndaraba nti mbega hari ikintu toba twemporta ngatu toshaka gukora ngaha mu Burundi nabuze na kimwe
vyose matière première aha ikintu yo cantangaje ministre wa energy menaringa nta na hamwe ndabona ubutare bwigenda ari bwonyene usanga n'imiburi buri bufatanya ari butatu n'imiburi iburi kumbe bajya abantu bahora bashora ibijya bivu arakubwira ngo ashoye korota kumbe ashoye titane ashoye kasiterite rumva mugaga cyangwa ngo nashoye ngo korota porota ashoye byose hajya ishavu ryose ndababwira abantu bafite ishavu bumvise ujya mudandaza agira hingure dushora amarengo cette fois ya kasiterite bugishavu ryose rihagazaho Generavye Uburundi ndabaza ubere ibintu twemorota Uburundi burose ku kwezi 50 millions de dollars par mois fini inyuma y'imyaka 5 Uburundi ntawe uzosubira kumenya bwaciye jencha ndara 50 millions lithium yonyene yoduha 50 millions par mois ngamwe ariko mva guteranya amahe ngo duteranye tugira ama industrie miniere nga tugire nka 10 izo miliyaridi muri ko muravuga kubaka industrie miniere none gagira ngo ujya uraza kwikuta plus de 50 millions bazi dutanguze gato nararavye nsanga naho twoja kuri kasiterite tukagira lithium tukagira nka zitatu mwaza mubona amahera ngaha yuzuye aha tutagira icyo tuyakoreye kubera iki Uburundi nibwe mparutinja umuntu atempa rutinja uciye uzana ubwo butare bwose tugashora ujya kayanzana ariko ndakubwira batubwiye business plan y'amavoka bacha tubwiye ko bazokwikiza 1 milliard de dollars par an kumavoka gusa mukayaza none ko tubaze kuyibona ivoka moyene ubu igiti civoka kivamo 1 million par none office iwawe ibiti igihumbi wumvaranga hariho cooperative y'Muyinga batubwiye ko bazokwinjiza 600 millions de dollars ku mwaka irenge amahera ariho ga mu Burundi mu mutwe niho habuze gusa none rero tubaze dutegere ico tubura nimero 1 ni conscience twikritike twemere twebwe nyene twinegure kugira ngo dukire conscience ibe nimero 1 mwebwe rero muri hanze nagenda abwire ubu ijya telefone nico nayigiriyeho ukaza ukandika ikete tukabona rimazindwi batarakwishura cyunyandikira message gusa abanyandikiye byaragitonze ku murongo hariho wo muri Canada bakora amamashini ahingura ubwo butare nyene yaraje baramuhana ikibanza Gitega ikibanza ashiramwo iyo izine asanzwe afise muri Canada mugabo ageze mu bushikiranganje kweri baramukundereje okiyumvira kugenda mumenye yanyandikiye message ngo ariko ngukandika umuntu agasaba ikintu agira zo gufasha igihugu bakamwangira arambwira ivyo akora muhungu ntinyarukani ngo gaha acaraza ati je nari sazo ngiye kwirondera isoko muri Norvege ati mbere yuko njayo ngira banze nce mu Burundi hanyuma ndakubwire nyene ngere vyifashe aranyiganira ndavuga nkubu yayubakaga yemwe tuba tugeze he best ubu ni sawa best nibaza ko muri ko murakorana je naratevye kabisa ndabwira nyandiki hanyuma tuvyikorere tubiplanifye dumushikiranganje bihiye none ko atabahingagira ndababwire niba mu fonctionnaire wa mbere nabonye ashobora kurara mu biro bugaca yicarira iyumvire urabona kuja ku kazi mu gatondo ukirirwa mu bikorwa ukaraba ati sintaha ntabihejeje bukamukerako neza bugaca neza bugaca yarakora
tworonka nk'abo nka Senkani mu Burundi toba tugiye je naratangaye abantu bita ngo nabafu iyo conscience sinzi ngene tuzoyizura bara nk'umuntu ashobora kumva yuko hari igitoro kigira kize mu Burundi agenda akababwira ati ntimukizane mu Burundi on n'est pas capable d'acheter akagenda akababwira nyine uko nyine kamuraba hahagaze muhuye umenga n'umuntu asa n'umuntu kabisa yarambabaje urumva abantu baridevura gutya ndabwira ingorane dufise mu Burundi ntimurondere ngo ni ingorane y'ubukene n'ingorane y'iki ni ingorane y'ubugunge no gushaka intwaro rusange nta kindi ubugunge abantu bari barigize ubugunge ntibashobora kurekura naho uzana icyo avuga ati tema sindekura ikintu cyitwa monopole nico ciyishe iki gihugu ntimwava mubesha ibindi urabona umuntu avuga igitoro je narondeye igihugu nakimwe kiriha igitoro kashi kandi nagize umuntu umwe araza nabisigurira arambwira aterega cyamba baje nawe nyene baciye bamwirukako ati ntimwava vuga ko mutagira amahera kugura igitoro atereka ndaguharurira atajya muri hagu kwezi acaragereka amakomisiyo aribwa ati none ijya kashi mutanga ati ijya kashi ati mbere iruta igitoro mwari mukeneye ku kwezi harabinyereka ntoke wewe rero kuva ubu rero genda ukizana ndarindira ko azana ca gitoro ndabura ca ndamutelefona bahanze ntariko uri maronete jusque quand jewe nyene ndamwihamagara uri je sinzi kuri maronete jusque là ati jewe yego wewe twumvikanye wewe kuzofurisa igitoro Burundi ati none ivyavuye iwanyu iwacu ati ndungikira umuntu ndayimubarira ndamubwira ingene vyagenze ndarungika umuntu aragenda ngo baciye bambwira bati ikashi na credit documentaire utoriki ati none noja gutora credit documentaire nabonye ikashi ati naryo nyene ati bagacabanza aravuga ingene babikiki avugane bashi igitoro sinarinzi carico ubu ndakizisha igitoro ni nk'urumogi kabisa igitoro ya mwebwe tuvuze ko ubu ari kunegurana kugira duhindure conscience mwebwe muri diaspora nta biro do change iyo Burundi mufise hariya mu bihugu iwanyu mubamo biro do change umuntu wo muri diaspora aravuga ati jengira ndungike amahera i Burundi ngomba kubaka inzu ngo yampe ngo telefona umuntu wawe ngo aje kuraba waje yaguhe ugaca ufata amadolari ugaca uyahereza umwe muri diaspora none uhinduye biro do change muri etazi yo Burundi ivyo ntibiriho ibintu byose by'ubujanja biba muri iki gihugu ndabizi vyose nico tumisha mvuga hetse nasanze none umuntu agwaye mu mutwe wababara ko agwaye mu mutwe ugira iki ko nasaye conscience tutagira namba oya ni wiyumvire muri etazi hakaba biro do change y'u Burundi ngo yampe ukamuvunjira muri etazi n'intuze ukamuvunjira mu marundi ngo telefone umuntu wawe ngo telefone wiwanje ngo ace yamuha none umuntu yaje kuvunja navyo bari mubizi ko biba banke commerciale hakaza umuntu akavuga ngo vuga konte yawe hariya hanze ndagushire kwa mahera kugira ntapfe yinje mu Burundi hanyuma agacaza mu Burundi banki gacimuha amarundi ivyo ntibiriho ivyo nari verifye biriho kandi byanda bitore kugira bitore kuko barataga igipfukamunwa kugira ntuzupfu bimenye hose barahazibira ntuzupfu umenye na kimwe ibanki commerciale wega gukubita credit and devise utagira uje kwemporta kugira uyajane kuri marché noir
ugaca uvunja kuri marché noire ibe yurumva ugira iyo ushaka kuko ni wewe nyene isoko hanyuma agaca afata amarundi arosa agaca agenda kuriha ya credit ya devise muri banki hanyuma ibanki igaca imuvunjira amarundi kuri to officiel kugira ya difference entre to officiel na to marché noire bayibye ivyo biriho mukavuga ngo ingorane y'amadevize normalement amabiro doshaje kwa gukorekta amarikide kugira tu export hanyuma haza transferable mugabo ayo mabanki ukazokumva yigeze ajana muri bero batin akira bero export jamais ivyo mukugira iperereza nagize gute nafashe abantu bemporose ibintu ndaraba bemporose ivyo ku mahera menshi nca ndababaza nti mbewe muri banke wari wajanyeyo amarundi cyaye wajanye amadevize ati je najaye amadevize wayakuye ati nawe nitora tore kuri marché noire okay wajanye amadevize na amadevize liquide ari transferable gaye ndashaka transfera liquide ndafata uyu mfata n'uyu none iyi banke kubera ikitavuga ko ifise amadevize liquide kumbe niyo acagenda kuri marché noire agasubiza agakuca gutransferera amwafise kuri ya konti itazwi mu Burundi niya transfera ya yandi liquide agacarungi arasubiza kuri marché noire ubundi akagura akazana muri banki akagutransferera ariya tusola ni crime économique mbi kubera iki ababi planifier n'abantu bari baramenyeye kungukira mu kintu cyitwa monopole uno musafisi shafati uburundi n'ubushake busambuke kuvuba uvuze uti isoko hari abantu bari bafise monopole y'isoko uvuze uti kuvubu region militaire na region y'igisoda kuvuba isoko genda hariya nyene muri iyo region abakomeresa biyo abari mu bahiganwa yo ari je nahora nifitiye monopole ya marché uvuga uti uburundi n'ubushake busambuke se final gupfa napfu turiko tugwana ubugunge ni monopole ntimurondera iki oro twe dushaka yuko ibintu haba liberalisme hariho umuntu yari yarasinye yuko atabateri yinjira mu gihugu idaciye kuri we bateri ziyazo mu radio utya tubateri mubona uvuze uti boye umwe wese niye mbora tukashaka avuga ati jewe mfumamfa gutanga umuriyaride rero w'igiturire n'ibintu simple kubera iki atunzwe n'ubusuma mwabazi ko hari umuntu ashaka kugenda akavuga ati ujanye iki kintu mu Burundi ivyo nabibonye ku ifumbire ati none we ni wabaha ifumbire mu Burundi wunguka ngahe ati nunguka yakire bime ivyo vyarabaye Never nibaza ndashaka muri code penale nk'ivyo bihanwa gute mbwira abajuriste bari ngahe ivyo bihana gute gashi navuga igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyari cyaramunzwe cyarabunzwe uno musi turiko tugikura muri iryo bore tugishira ku gihugu gihagaze dutegeza kugira ibibazo hari abantu rero bagwa n'ingwano batazi barufyira impana ndababwira nti mwebwe nimuzigera bagwaje igiturire kuko baza kukimenya ingene kiribwa utegere igiturire cyo Burundi burya nta muntu n'umwe ashobora kwiba umuriyoni ndabarahiye kuri reglementation y'igihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ashobora kwiba umuriyoni kugira wibe bigenda gute yumvikana n'uwo yita umugwiza tunga agaca bavuga bati iki cyagugwa miliyoni 100 n'igice cy'ugwa miliyoni 200 hanyuma izo miliyoni 100 nibo bazigaburira aho ni mugabo ngo hamara gacha ngo marché public bahiganwe ntibigirwa n'abantu bahiganwa amaja ntibigirwa n'abantu no ibyo ni ibintu ariho rero mugabo rakabe rega haru bibira ntubimenye none nk'ubu urazi ko leta iri exonere ugaca nk'ubu leta iguze ikintu agaca avuga ngo taxe ikombe
muri finance bariha ikintu isoko mugahagaze muri obere kiriye exonere yandi fite rumva employee tax yikombe kumbe ntazoja muri obere kuko obere ni exonere hako nakajede nabonye kugira bitore bazagira iperereza rikomeye mugabo ni manque de conscience ntidushaka kubaka igihugu cyacu rero ubu turi mu gihe dushaka kubaka igihugu cyacu kandi igihugu cyacu kiratunze ntagire umuntu azosubira kubesha kiratunze rero hasigaye ko twivyura umutahe turawufise n'ubu butare ni imitwe yacu nko wa mushimiste physicien aho bazabona ganda mutume kaze gamwe bana bazoca bidoga ngo agira dutwara akazi natumye ko abajene bose engineer minier ni munyandikire muri page mwandike abajene engineer minier bose bobo ntibumvise ko ngira tugira inama tugire retraite twigingene dutangura ku explorateur butare bumvise akazi bumvise akazi naturanye mukagombere naho ntize ivyo butare ngo nize bisa n'ivyo unagize science de l'environnement bari babibwiye nega nama nishaka yuko tuzogira retraite hanyuma twige kuko nimwe mubizi twigige ubutare bwacu buturamira kandi ndazi ko Imana yaje kugurura igihugu cy'u Burundi byaraheze bugi ikintu kigiye ahabona kiba giheze ajya je tuzoja hamwe n'abajene engineer minier twicare hamwe dupange akarere ico bitare gupaka akarere n'ico gushika mbone Uburundi paromwa po exporta omwe ikontenere 200 z'ubutare kandi abajene bazobikora kabisa muguruka aho baciye mu jobe nabwiye erega muzohembwa mu nyuma none samara tugiye kurode nabo ntibazoba bariko baruhiruza no produit twirose tugashora none agahimbaza musyi ari ngora rero je ndipfuza ko ubutare bw'iwacu butokwimbwa n'abanyamahanga bwimbwe n'abarundi kuko murafise amahera mwo murashobora kuvuga muti tugire industry ikora iki iyo industry n'abarundi muzana ayo mahera tukateranya abahinga turabafise tugahingura kuko tubihinguye urumva bya bindi twahora batuye ku ruhande bizaba bivuyemo hanyuma iciza kirimo namwe bavuga ngo le grande puissance ngo bakibagwana ngo kubutare niki bose bararonka kuko mwese acagira commande ndakeneye itori zingano kundi ndakeneye zingano kundi ndakeneye zingano ya munyamerika ya umushinwa ya umurusiya y'abandi twebwe ico dukeneye no mukiriya gusa niyo yene tuzoba dufise kandi urumva twaremwe n'akazi igihugu gica kironka amahera tuca tutunga ibi rero mwico ndabemere nuko urwo rugamba ndarurimo kuko abarundi muteza kuzana amahera kandi ayo mahera baramire nkamwe kuko muzokunguka nitwa tuvuze kubaka isoko ya Bujumbura zana ayo mahera mwubake nivyo abarundi Checho ngeneye nukubona hajya ahantu hubatse ushaka kugavura n'akazi kiwe rero aya mabarabara mwavuze bashingiye ngo Burundi gusa uva kuri aeroport gashaka mu gisagara utarishe ibindi bihugu byose uva kuri aeroport ugira ushike mu gisagara bese amaperaje mukatwebwe twibereho ku buntu nta ngorane pourtant ibarabara risambutse tuja kuhiga yandi mahera ryene ryari kwiyubaka ivyo byose rero mwe muri diaspora nimwe mufise umutahe uzane karibu kabisa ariko rero jenda ndashimira abantu muri diaspora urazi ko nja kubaramutsa abantu bariko barakora kweri je naravye nk'uwitwa Jackson mu Cibitoke yarubatse akazu keza nepfo mu mwonga akazu nkaka gasa nako mwirohero kakabona hari iwabo kumuhana ndarabe ibintu akora ndaryoherwa ndiko ndabona abo muri diaspora muri ko muraza gukora ibikorwa ibi byaba Fabrice yazigera bamugwanije Fabrice ugiye mubona
baramugwanije gushika hunja ko urabona umukuru w'igihugu abakabari baca kubaguranya gatutse je uri gukora ikikwa cy'iterambere nanje navuga ndekera umwana mwiza n'umwana bangutse gasape bari bamwivye amahera gasape urabona yagize ntuze application iri mu marezo sosio kujya kwa WhatsApp hanyuma namba hariya muri YouTube barafirigise ngo bayifute biranga hose barafuta biranga baca bagenda gusaba ngo ntimutange amahera ntimuyamuhe ngo murundi rero urumva aragayitse abimbwira arubwira ntingosha ngo ndaguha umubonano bibe officiel bibe officiel urubanza duca turugira w'igihugu ntirukiri rwawe haize ndwizibiri imiliyoni 3 z'amadolari none Jerusalem muzi yavuye Jerusalem hotel Jerusalem hotel ajya nayavuye abajana n'abakozi ndababona rero mwebwe ntimugire ubwoba kubera les fonctionnaires barya amadosi camunyandikira mumpa kopi kete mwanditse ntadugikira umushikiranganje mbwira igituma utishuye hari ibyo mwavuze by'inama ujya we muri Tanzania muri sanzwe ambassade nta kindi yari cyejo nk'ubu baza ambassadeur muri Tanzania vuga igituma utagirisha inama barundi hajya ntiyo gusigura ministre amubaza wumvirize ministre wa Jeunesse Sport yabari ngana cyenda mubaza mbwira igituma utagirisha inama abarundi bari muri Tanzania none hari kidajeje no ambassadeur hari icyo bita obligation de protéger umurundi umuproteja igihugu cyose arimwo nuva l'ambassade itegerezwa kumenya umurundi nibibaza afise misa mugabo wewe avango yarose igiti agiye kwicarira gusa recommandation ubu tuzoza ubuzobabwira uti chaque simwa rapport y'inama bagiranye n'aba diaspora amezi 6 kwaheze ayitange rapport nuzeye naje conseiller wajaje diplomatie uzoverifya ko ivyo bintu biba muri ministère rapport chaque simwa y'inama bagiranye n'aba diaspora tumva ibibazo vyabo nk'abo bantu baba barasabye gukora ikintu mu Burundi bakabafyita tubimenye ubu dukeneye incabwenge abantu bafise na conscience murazi uko ubu muganga araheza we mu generaliste agace yigira afite ngo agiye azohembwa menshi none igihugu cy'u Burundi kizofa kiduze naco ari we nk'ubu twari gufashanya urugendo tuva mu bworo bwacu tuja mu butunzi tuhagera twese turi kumwe mugari wo ndacagenda kiyicarira ngo mpakaze nizire je naradedwanye ibitabo ntuze nzanye byo guha amashuri heri bata ingondi bishoboka nta exonera ibitabo njanye muri biblioteki urumva umenga ntacuri kurakora aho umuntu ngo dukeneye scanner ngo dukeneye muga nk'uwo muhuye yambaye costume ariko arakritika abanki igihugu ugasanga ariko akritika abanki igihugu ngo wingorane ngo abantu badakunda igihugu nawe niwe ni wa mbere wibaza yuko abarundi twese tugize iyo conscience muri diaspora gazuma turongekera byinshi namwe aho muri hose vyegeranye dufume tunanirwa no kubasi ega mwavyegeranije nkubu hariho ibitabo dukeneye muri ministere no ugasanga barafise budget yoshobora gupakiza iyo container ikaza vyegeranye muze muratubwira muti twazanye ibitabo uti twegeranije ibitabo twagize iki kugira ngo abanyeshuri urazi nko guheza umuntu gasanga yize langue littérature africaine oya langue littérature française atarasoma romana zibiri ngo je suis licence everane utarazana ibitabo bibiri zamureza rero muze umutima wanyu
mwumve yuko dukwiye kudemarira rimwe twese. Je ndavyita yuko twahora kwishusha, ubu turaba ko bishoboka gutera imbere. Ubu rero nagiye kubibonera maze kubona bene gihugu abarimyi bamwe barabita abanyarucari, ngasanga nibo bafise amahera kurusha abafonctionnaire, ngasanga ariko bari bakamazu meza hariya mu rutoki. Naciye mbona ko kwimenyereza twahejeje kugira eshofema. Ubu rero tugira tuduge, namwe rero ntimusigara inyuma, tujane twese ntihage n'uwasigara inyuma. Ubu dutobeye tumudenosa, ubu dutobera tumudenosa. Kabisa gutera imbere Burundi ni ikintu kiboneka neza gutya. Rero mwebwe muri diaspora ndabasabe umwe wese agira uruhare. Ntimuvuge ngo urumva ngo Burundi burakenye, reka nje kuvura ahandi, reka nje kwigisha ahandi. Oya, reka tuduge twese turi kumwe. Gukena twese turabizi ko dukenye, si ururirimbo. Mugabo tuvuze ngo tudemare, tugende twese turi kumwe. Ubu mutahe turawufise kuko je ikintu candiye mu nda yari amacakubiri y'ubwoko. Ni burya nimwaza kurondera aho twahombeye kuri iki kintu cyo kwitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. Nico twahombeye ko. Kuko aho gukora ibikorwa by'iterambere twishinze tubona ko tutari abarundi, kuko Burundi twari twabwibagiye. None ubu nasanza hose uvuze Burundi, urabona bavuga ngo igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ukumva kuri mwene Burundi. Iki rero kiriko kiratuvyurira conscience. Igihugu yatwamaze kubona ko ari gwacu, aho uri hose ukumva uri fier kuba Umurundi, ukivuga uti ndase ko Burundi bw'amabwitwa bworo. Umwe wese akirevoluta mu mutima, ndase Burundi ntibushobora kuba igihugu coro. Ndavuga pase narafotoye Ngozi, kandi nabura amatari kanugera haza hano nafotoye peizaje nziza cyane. Cyadamurangikira nandi hega bura amatari go yabaje guteka umutwe kabisa. Uburundi ni bwiza ndababwire, ni bwiza. Nanuze komine Mukike bavuze ngo ni Photoshop kabisa, ntibemeye ko ari mu Burundi komine Mukike. Kubera iki? Mbere wabihakanye wa mbere nuvuga ngo Mukike go hamwe nzi ahantu rero kari inyovu gusa ishinge, atari umuserege waciye akazabona imirima y'ingano, imiserege myiza, hateye ibyatsi vy'inka ku miserege, acavuga ngo wahase Burundi. Hari Mukike nahise yuko ari ntuze Fribourg muri Suisse. Umuntu amaze kuja Fribourg ugiye Mukike ucuvuga uti ndi Fribourg, kandi nabo nyene barorora, bari mingano, ibiraya, nta yereco kimwe. Rero ikintu cyambere no babwira ni conscience nashaka ko tuvyura. Kuvyimbona kazoza ni ibikorwa ujya coordinateur wa best azobereka. Rero reka twebwe si bya ndivyo amateori, turavuga tuti tuzoba tumeze gute 1 2 3 hamwe turavuga kuko twe twifuza ko kumwaka tuzoza turagira vi iki twagihejeje igihe tuzokira iyo conscience. Umwe wese akavuga ati jewe iwanje iki nagihejeje. Ho mwebwe muri diaspora murashaka kuvuga muti cyese nkeneye kuba muri famille y'abantu babakene nganda beze ngene batunga muri famille yacu. None mfumwe bazanira ibiguguru vy'ingurube 10 ntibace batuka. Ntabwo amahera gusa ndabwira ntimuze mutange amahera gusa. Hari abantu bakunda ngo mpamahera. Oya, bahigikorwa bayaronke mu bikorwa. Akomuntu mwigisha umuha ifi wapfa mwigisha ingene ayiroba, ariko mugabo mu Burundi je nabonye atakira na kimwe twako ukora ngo kige kuzana amahera. Je ngene nakoze inyanza z'ifi cyera bikoze umenga ni amizima. Mugabo jewe ngiye kuroba nkavuga nti no munsi muroba itoni 3 baroba 3 barazironka. Si ifi mvuze ni roba itoni imwe roba iki cyasanga bikunda nana samahera utuntu sempe urukwavu hajya abizigiyemo nibo babizi. Kandi mwebwe murazi ko no hanze hari abatunzwe n'inkwavu.
mugaka ngaho bace batwenga none uba babigize n'abamiliyoneri nta miliyoneri